Nitekana umunezero ntangerehe vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa igenero nga mu gihugu c'u Burundi. Hanini turaza kugaruka ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa igenero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu misi iheze nibwo Arengeme Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta ya Evariste Ndayishimiye kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2022 yarekuwe agahabwa urusha rwo kuja kwivuriza muhiriwe. Arengeme Bunyoni uyu tuvuga yarabaye bamwe bakavuga ko ngashobora kuba yarasohotse ibohero yumva akarenganyo bamwe mu batari mu nzego z'igihugu ntukuvuga bene igihugu bahura nako nga mu gihugu c'u Burundi, mbere ko ari no mu bagiye baragira uruhara mu turenganyo twinshi twagiye turakorerwa abene igihugu batandukanye, harimo nko kubanyaga amatungo n'ibindi vyinshi bitandukanye. Benshi bakavuga ko Arengeme Bunyoni umushize ku gipimo n'abandi bategetsi wosanga ari yo kuri ubu ngubu yo kumva ico twokwita nk'icigwa c'ubuzima, kuba wararonse amatungo yose abaho, kuba warabaye mu bibanza bitandukanye muri leta ndetse no mu mugambwe, kuba kandi warabonye vyinshi bitandukanye vyiza, ariko bikarangira abo mwagendanye ku rugamba abo mwasangiye ari bo bakwihindukije bakagupfunga uguherayo uhogira amahirwe mu nyuma ukagaruka. Bamwe bati rero vyoba vyiza Arengeme Bunyoni abonye igihugu asa no gishira ku murongo kuko yaramaze kwiga vyinshi bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Igihe rero umumenyesha makuru Florian Ndangabiye yahagarikwa n'iperereza ku igenekerezo ya 30 myandagano umwaka wa 2022, umushikiranganje wa mbere w'ico gihe yari General Arengeme Bunyoni. Bunyoni cari gihangange gikomeye cyane, umupatriote nkuko bita bagwanye muri CNDD FDD yagwaniye igihugu. Kumbure ngo yafata Florian Ndangabiye ico gihe nk'akamenyesha gakuru gasanzwe kaba mu Rwanda gakoresha ibiganiro bivuga karenganye mu Burundi mu ntumbero yo gutukisha uburundi. Ngo nankeka ko Bunyoni yaramenyeshejwe ifatwa ryako kamenyesha makuru ntaco yakoze nga mutabare, nankeka kandi yarabwiye ko bakajanye mu iperereza nawe nyene ntaco yakoze ngo amutabare. Kumbure muri we yibwiye ati abo ni bamwe batukisha igihugu, umuntu aba mu Rwanda n'umwasi w'igihugu, umuntu ashira habona akarenganyo abariko gwanya leta ndongoye. Kuvugira Florian Ndangabiye ntankeka ko Bunyoni yabibona nk'ukwanka Burundi. Kumbure ngabana nka Florian Ndangabiye Bunyoni yabona ko baba bakwiriye guca bicwa vyihuse. Ikibazo asanga ni za Fokode, Ndondeza, Ligitega, Akati, Human Rights Watch, Amnesty International bica bitangura kuvuza induru. Ngo Bunyoni nawe ico gihe ngo kuko ntiyarazi ko nawe asigaje iminsi aharugwa ku ntoke. Indwi imwe gusa inyuma y'ifatwa rya Florian Ndangabiye Bunyoni yari yakuwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. We nyene arumigwa ingene ibintu nk'ivyo bimushikiye, akugwa abanje kwitwa maconco aho ataraza umupastori wa Ndayishimiye amwita Gifyoti. Mu minsi yakurikiye amajambo menshi cyane President Ndayishimiye yagoma avuga ingene hari umuntu yishe ubutunzi bw'igihugu, umuntu atuma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro, igihemu n'ibindi vyinshi tutodondagura. Ntiyatomora wavuga, ariko wavugwa we yariyumva. Bunyoni we nyene acatangura kurondera abo yahoze yita abansi b'igihugu, atelefona abanyepolitike bahunze, aganiriza abamenyesha makuru bankwa n'ubutegetsi, anakekwa kuba yaranuguruye urubuga rwa Twitter Dr Mokonzi rwerekana amabi y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nguye rero Bunyoni igihangange mu bihangange nawe abarinjiye mu mugwi wabitwa abansi b'igihugu. Florian Ndangabiye yaragarutse mu Burundi kubera umuvyeyi wiwe aremvye, nk'umwana vyaramwankiye kudasuhuza umuvyeyi wiwe. Florian Ndangabiye ni umuvyeyi w'abana bato, yagarutse mu gihugu aje no kuraba abana biwe. Nta mutaho umurondera wariho, kumbure ntibwari ubwa mbere agaruka mu Burundi kuko we ntabwo yari mu bahunze intureka z'umwaka wa 2015, no kuvuga yamyerekana yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi President Petero Nkurunziza. Yari yagiye mu Rwanda imbere y'umwaka wa 2015 agiye gushinga urugo. Yafashwe atazi icafatiwe mu iperereza yabajijwe ibitagira ifatiro, umwe wese yadukanisha icashatse akakimushirako.
uyategetswe gusinya icegeranyo kimwagiriza nawe asaba kubanza gusoma ibikirimwe baramwankira acaranka gusinya. Ivyo basize mu cegeranyo na gacamutwe ariko nta vyemezo basizemwo. General Bunyoni uyu yafata Florian Irangabiye nk'umwansi w'igihugu. Florian nawe yarazi Bunyoni nk'umwe mu bihangange bituma abarundi batoroherwa. Ntiyarazi ko inzego z'iperereza zogeraho zibafatanya. Bunyoni yakuwe Florian Irangabiye apfunzwe mu iperereza aho atamakuru yamushikira. Yagiye kumenya ivyabaye abamusambisha bamubajije ngo burya bwose wari waje gufasha kudeta Bunyoni. Ivyo tutari bwumve mu Burundi. Florian we yarazi ko mu mukandamiza harimwe Bunyoni yisanga bazwa ko aje gufasha Bunyoni gutembagaza Ndayishimiye. Umukozi w'iperereza yaduhaye makuru muri Munyonyi mwaka wa 2022 twamubwiye tuti burya bwose Bunyoni nawe yimirije kwitwa umwansi w'igihugu. Aho hari asigaye amezi 6 gusa ngo afatwe. Niho rero twamenye urwanko rwa Bunyoni Ndayishimiye ko rugeza hakomeye kandi byabo bizogera nabi. Aho Bunyoni we ntiyarazi ko yahoze yitabansi b'igihugu basigaye babazwa ko baje kumufasha kudeta. Bunyoni ngo acishijwe nawe aho ba Florian Irangabiye bacishijwe. Kwigenekerezo ya 21 ndamukiza umwaka wa 2014 murantunga umwaka wa 2023 General Bunyoni nawe arafashwe. Ca gihangange cibihangange naco kirashikiriwe gifungirwa mu iperereza nkuko vyagendeye Florian Irangabiye. Umuryango uri mu rusha rwo kumubona nkuko vyagendeye Florian. Umuryango uracamukura nkuko vyagendeye Florian. Abiswe abansi b'igihugu kubera batabariza Florian abari bo bonyene babatabariza. General Bunyoni n'umuryango wiwe General Bunyoni ajanwa gufungirwa kure y'umuryango nkuko vyakorewe n'abandi. Hasigaye kumenya ko urubanza rwa ico gihe hari hasigaye kumenya ko urubanza rwa Bunyoni narwo ruzoba elementanye nkuko vyakorewe Florian Irangabiye nkuko vyagaragaye. Abarana gateka kazina muntu iyo bariko barasemerera ibijanye n'uburenganzira bw'abapfunzwe abategetsi babita abansi b'igihugu benshi babona ko ari ukugorana. General Bunyoni nawe yahora bita gutyo nigeze atabara Florian Irangabiye kubera atigeze yibaza ko nawe vyomubako. Amagogwa ya Florian Irangabiye niyo yabaye amagogwa ya Bunyoni. Iyaba Florian Irangabiye adafunzwe benshi bari bazi neza ko aba yaramaze gutunganya ikiganiro kijanye n'ipfungwa rya Bunyoni ngaba akora ibishoboka byose aba yarakoze ibishoboka byose ngo abone ku muco kuca apfungiwe. Bunyoni yaragiye harasigaye abandi bategetsi batandukanye. Akabazo ku bakuru ngo mbe ni iki kibabwira ko mutazoja namwe aho Bunyoni canke se abandi banyuze. Benshi kandi iyo tuvuze ibyo gupfungwa bagarura dosiye ya Dr Christophe Sahabu yari nyene bitaro Kira Hospital. Uyu nawe yavyambuwe izuba riva avyambugwa n'abategetsi ndetse n'abari mu nzego zihambaye z'igihugu. Uyu nawe yaciriwe urubanza rw'agahotoro ndetse n'urubanza rwabayemwo irementanya ridasanzwe. Bamwe bati ivyashikiriye Bunyoni abategetsi benshi babikuramwe icigwa. Uyu munsi abo bita abandi abansi b'igihugu garikeje nabo barashobora kuvyuka bitwa abansi b'igihugu. Ejo barashobora gukenera ko abo bisa abansi babatabaza canke se babatabara kandi abo bandi bari mu mashiramwara na gateka kazina muntu bo bazabikora. Garika abo uyu munsi muri kumwe mu kwita abandi abansi b'igihugu ejo ntaco bazomamarira n'ivyahinduka bazofata ya mbere mu kubagiriza ivyo mwahoze mwagiriza abandi canke binumire kugira ngo bakize agatwe kabo. Nimwe kandi n'abakenyezi nabo bubakanye n'abategetsi nabo bagomba ngo kwikangura bakamenya kwiyamiriza akarenganyo abagabo babo bakora. Ivyashikiriye mu Kabunyoni benshi barabibonye ntibasike bwose rero ejo nabo bashobora gushikirwa. Nibavugira inzira karengane mazimana ize yibukijwe ryabo nabo mu gihe ibihe bitoroshe nabo bibagezeko. Bamwe bati kuba Alain Bunyoni yarapfunzwe ngo bishobora kuba vyaramuhaye isomo icigwa kidasanzwe yo barakuye mu bisata nawe yahora areberera igihe ari igihanganye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko Bunyoni akiri umushikiranganje w'umutekano yarakoze byinshi kuva mu mwaka wa 2015 nawe ari mu bagize uruhara rudasanzwe mu gutoteza abene gihugu ndetse no gutuma benshi bahunga. Uyu ari mu batumye imiryango myinshi yangara, ari mu batumye bamwe babimfuvyi, abandi baraba abapfakazi, abandi barabura abagore babo. Gusa nanone ngakakanya yamaze mwibohero rikuru rya Gitega ndetse n'ingene yafashwe nabo bahora basangiye ubutegetsi banasangiye urugamba ngo vyomubera icigwa gikomeye kugira ngo nawe umwanya aje aratangura guhanura abo bose
b'indongozi bitwa abagenzi biwe kugira ngo biyumvire ingene batokorera ikibi kibishe abenegihugu kuko nabo gishobora kuba kibashikiriye. Bamwe bati reka twizere ko avuyeyo yarabonye icigwa, ahubwo atavuyeyo avuga ko ndawe azumvisha abandi. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ibubanza naho abantu batanu baciriwe urubanza bagirizwa gukwiragiza iba bifatiye ku kwibwa ibitsina igihanga. Igihuha gitwengeje cyo kwiba ibihimba vy'irondoka cyaratumye haba mabi bituma abantu batanu bacirwa urubanza. Muri abo kandi hakaba harimo n'umukuru w'umutumba ibubanza. Urwo rubanza rwerekana ukuntu inkuru z'ibinyoma zishobora kunyaruka cyane mu bene gihugu. Nkuko amakuru adushikira bivuga, sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu buseruko bw'u Burundi yarashengeje kuri uyu wa kane w'indwi abantu batanu harimo umukuru w'umutumba wo muri zone Gihanga muri komine Mpanda bagirizwa gukwiragiza ibihuha no gukubita agakomeretsa umuntu babiteguye. Abo bashengejwe bategetswe gutanga umwe wese amafaranga 600 y'amarundi. Muri ayo 200 akaba ari hadabu, ayandi 400 akaba ari ndishi y'akababaro. Ivyo vyari vyabaye kugenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka wa 2026 ku mugwa mukuru wa Gihanga. Wamakuru yatanzwe imbere ya sentare umuyabaga yitwa Keri, umuhungu w'umukuru w'umutumba wa Gihanga Centre, yari yatabaje abanyagihugu yemeza ko igitsina ciwe cayonze inyuma yo gukogwa ko n'umubanyi Christian Irankunda. Uwo Keri yarahunze kuva ivyo biba. Kubera ivyo vyagirije isinzi ry'abantu baturutse mu makaritsiye yaragaza no ku mugwa mukuru wa Gihanga baciye bakorana vyihuta. Abanyagihugu baciye bafata uwo Christian Irankunda. Muramu we yari yaje kumutabara, nawe nyene yarakubiswe arakomeretswa. Abagabo babiri barakubiswe cyane imbere yo kujanwa ku bitaro aho bavuriwe. Inyuma y'iryo bara igipolisi caragaritse abantu bane bikekwa ko bakoze ayo mabi. Urwo rubanza rwabaye mu ntara y'Ikibiriraho ku igenekerezo ya 12 ntwarante uyu mwaka wa 2026 muri sentare y'igihugu ya Bubanza. Umukuru w'umutumba Jean Marie Ndikumana nawe yari mu bashengejwe. Muri urwo rubanza bakurikiranwa ku caco gukwiragiza ibihuha bivuga ko bibwe ibitsina babakoze ko gusa hamwe no gukubita bagakomeretsa umuntu babiteguye. Mu bihano icaro cy'umushikiriza amanza wa Republika yabasabiye gupfungwa umwaka umwe no kuri hadabu ry'ibihumbi 200 y'amarundi kuri abo bane bose. Yari yasabiye kandi gupfungwa imyaka 2 umukuru w'umutumba Jean Marie Ndikumana. Sentare yo yafashe ingingo yo guhanisha abo batanu bose kuri 600 y'amarundi. Izindi manza nk'izo zaramaze kandi kuba ubuheruka mu bundi burere bw'igihugu kuba amasoko menshi bavyo busuma bw'ibitsina byatanguye kuzunguruka muri zone ya Bugenzi hagati mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, imbere yo gukwiragira mu bindi bice byinshi by'igihugu nka Cibitoke, Rumonge, ntara ya Bujumbura na Nyanza mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu. Ikirero nacyo kikaba ari icateye inkuru nyinshi zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru kandi none ku bindi biriko biravugwa bigezwe ko, reka tubageze ko ayandi makuru ariko aravugwa muri kano kanya. Nkuko biriko biratangazwa, hari ipfungwa ry'umukuru wa quartier. Uyu mukuru wa quartier akaba ari umukuru wa quartier Bwiza muri komine Mukaza ho mu ntara ya Bujumbura, yitwa Kimana Claudine, abarizwa mu yorore kuru rya Mpimba, aho yaraye aho agira rare ijoro rigira gatatu. Uwo yahora arongoye quartier afunzwe yagirizwa gufatanwa ko batunze igitabo c'inzira passport cyanditse ku mazina atari rwiwe. Mu ncamake Akimana Claudine yararondeye passport ariko ayirondera mu manyanga kuko yanditswe ku yandi mazina atandukanye nayiwe y'ukuri. Ntawuzi impamvu yarondeye iyo passport muri ubwo buryo. Hano ndushimye kuvuga vyinshi uburyo yirondeyemwo n'ukuntu ivyamenyekanye kumva zo gukingira aho twakuye amakuru. Cyo twamenye coco nuko mu vy'Akimana Claudine yagirizwa harimo kumena amabanga y'igihugu. Turamenyeshe ko uwo mutware yamaze gusubirizwa muri ayo mabanga vy'imfata kibanza. Umusubiriye kuba ararongoreye quartier yitwa Mbonayo Jean Bosco. Tumenyeshe kandi ko uwo yahora arongoye quartier Bwiza benshi baheruka kumudoma kumukora amakuru igihe bashikiriza akababaro k'abanyagihugu yararongoye, aho yadukiza kubatoza amafaranga avuga ko yateguye umunsi mukuru wo kubashimira kubona baramutoye muri ayo mabanga, nkuko amakuru yagiye aradushikira umunsi ku munsi. Sivyo gusa kuko inyidoga abanyagihugu bariko barasahugwa n'ikigo ORAB. Ese ninde ngazotabara abanyagihugu?
ORAB bikaba mu majambo arambuye byitwa Overseas Recruitment Agencies Association of Burundi, akaba ari ikigo gikora ivyo kuronderera ubuzi abarundi hanze y'igihugu harimwo mu bihugu vy'Abarabu na Buraya. Kaba gifite icicaro hagati mu gisagara haruguru gato hakorera ANSS. Umunyamabanga nshingwabikorwa secrétaire executif w'ico kigo akaba yitwa Nzambimana Levocati. Nkuko biri mu makuru y'abanyagihugu bariko barasahugwa, haciye iminsi Nzambimana Levocati atoza amafaranga abanyagihugu bitura ico kigo, ariko agaca yikubitira kuba inyuma bikarangira atamaviza baronkejwe kuja muri ivyo bihugu nkuko baba bavyiteze. Amakuru dufise akemeza ko Nzambimana Levocati asa n'uwamaze gusahura abanyagihugu kuko amaze iminsi adatonda aho ku biro vya ORAB, ari nayo mpamvu abanyagihugu basa n'abatabaza mu gushira habona ayo manyanga bakorewe mu gusahurwa two dufaranga twabo. Mu ncamake abanyagihugu barasaba inzego zo hejuru gufasha kugira ntibasahurwe utwo dufaranga, ubona ko benshi muri bo tubagora kuronka kugira baje kurondera ubuzima hanze y'igihugu c'u Burundi. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo utashucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, yoba iba biriko biravugwa mu gisata c'iperereza mu mugendanire n'andi makungu n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko yani no ngama gihugu c'u Burundi. Nane meshi turiko turabategura rero vyose bimuze kuja kure yimonesha kure yanyu kandi mukuna muri benshi Umuhuza TV. Imana iba hezageye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.